Nshuti mukomeze gutega amatwi ibiganiro byacu tubaye ikaze kuri Ruhuka TV. Urubuga twabahitiyemo kugira ngo tujye tubagezaho amakuru atandukanye hirya no hino ku isi, cyane cyane amakuru dukesha Radio Ijwi rya Amerika. Reka tubasabe gukora subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo igihe cyose dukoze amakuru ajye abageraho ku gihe mutiriwe mujya gusacinga. Dore amakuru twabateguriye kuri aya masaha n'iki kirimo kuvugwa hirya no hino ku isi. Tubaye ikaze. Ikaze mu makuru yo muri kino gitondo mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na Diane Nininahazwe. Abapolisi n'abasirikare ba leta ya Kongo barenga 3,000 baraye bishize hamwe n'abarwanyi ba M23, abishize hamwe na M23 bagwiriyemwo abari bishikanye mu minwe y'uwo murwi mu ndwi heze. Akazi tugiye gukora n'ubwitange, twishize mu maboko ya M23, nta kibazo dufite kandi nta waduhaze kwinjira muri M23. Uyu ni Colonel Kasilido Jacques ari mu basirikare ba Kongo bishikanye kuri M23. Amajwi yiwe yariko asubirwamo na Jimmy Shukrani bakomera. Mwirya nino kwisi naho kuri no wa mbere imyaka 3 irarumanye umunsi ku yundi Uburusiya butanguye kugaba ibitero muri Ukraine. Turagaruka kuri iyo nkuru handi hato mu yavugwa mu gisata ca sport. Umubirigi Aldo Talieu niwe yaraye atsinze igice kibanziriza amahiganwa ya Tour du Rwanda. Mu Burundi naho amahiganwa y'amaekipe yo mu mupira w'amaguru basketball yo muri ico gihugu azotangura kuwa gatanu w'inondwi. Urunani na Dinamo bihabwa amahirwe menshi yo gutsinda. Idonido yano makuru yose ni mukanyisase musangwe ikaze. Reka makuru yacu tuyahere mu Butaliyano aho Vatican itangaza ko umwungere wa Ecclesia Katolika Papa Francisco amaze imisi ari mu bitaro abandanya guhema yifashishije umwuka mwinshi wo kwa muganga ufasha umuntu guhema oxygene mu gifaransa. Ni nyuma yaho abaganga batangarije ko aremvye bikaba ngombwa ko banamutera amaraso kubera atarafise ayakwiye. Amaraso yatewe kwa gatandatu amaze kubangamirwa cane na hasima, bakamutoramwo n'ubundi bwandu mu mahaha. Vatikano yavuze ko yasinziriye neza, yaruhutse kandi abaganga bariko baramukorera ibindi bizamini. Papa Francisco w'imyaka 88 yinjiye ibitaro vy'i Roma itariki ya 14 z'uku kwezi kwa kabiri afise ingwara yo guhema. Acinjira ivyo bitaro abamuvura bamanje kuvuga ko arwaye bronchite, mu nyuma baza kuvuga ko basanze uburwayi bwo guhema amaranye igihe buvanganye n'ubundi bwandu infection mu gifaransa butandukanye bwo mu mahaha. Vatikano ibicishije ku munyamabanga mukuru wayo Cardinal Pietro Parolin yahakanye amakuru y'isi bihuha yavuga ko Papa Francisco ashobora gutanga imihoho bivuye ku burwayi bwiwe no kuba yoba atagifise inguvu zo kubandanya amabanga yiwe. Abategetsi batandukanye bo kw'isi barimwo abanyamadini n'abanyepolitike nka President wa Amerika Donald Trump bavuze ko basabiye Papa ugukira, bongera bamwipfuriza imusuhuko. Turi Vatikano duca tuza aha muri Amerika aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Ukraine bitangaza ko amasezerano y'ubutare bw'agaciro. Amerika yasavye ko Ukraine iyiha nk'indishi y'amamiliyaridi n'amamiliyaridi menshi imfashanyo imaze kuyiha kugira ngo yivune intambara y'Uburusiya ari mu kuboneka. President wa Ukraine Volodymyr Zelensky mu kiganiro yarayagiranye n'abamenyesha makuru i Kiev yababwiye ko zimwe mu ngingo ziri mu nteguro y'ayo masezerano zivuga ko ku idolari rimwe Amerika yahaye Ukraine ico gihugu kizoyisubiza $2. Nta vyinshi bindi President wa Ukraine yavuze kukungene igihugu ciwe kizoriha Amerika. Intumwa idasanzwe ya Amerika Steve Witkoff yabwiye televiziyo ya Amerika CNN ko Ukraine na Amerika bishobora gusinya ayo masezerano yasabwe na President Donald Trump muri ino ndwi. Nigeze avuga ibizoba biri muri ayo masezerano. Iyo ntumwa idasanzwe ya Amerika Witkoff yavuze ko ibihugu vya Buraya vyahaye imfashanyo Ukraine vyoba vyayitanga bibanje kumvikana ko Ukraine izobiriha, ariko ko Amerika atariko vyari vyaragenze. Witkoff ati President Donald Trump yasanze bitumvikana ingene Amerika yoha imfashanyo zingana ukuraho Ukraine ivyo bihugu bitumvikanye ingene izoriha. President wa Ukraine yari yabanje kwanka ivyasabwe na Amerika avuga ko adashobora kwemera gusinya amasezerano ashira mu kaga abanyagihugu ba Ukraine
Ukraine barimwo abazovuka mu myaka irenga 200 iri imbere. Ico gihe yavuga yuko amafaranga Amerika yahaye Ukraine ico gihugu kitigeze kiyafata nk'ideni ahubwo cayafashe nk'imfashanyo. Ubutare bw'agaciro bwa Ukraine President Donald Trump ashaka ko Amerika igira ku ruhara ahanini bukoreshwa mu guhingura ibikoresho bitandukanye vyifashishwa mu buhinga bwa none. Uno musi kwa mbere intambara Urusiya bwatanguje muri Ukraine ikaba irumanije imyaka 3 itanguye. Ijwi rya Amerika. Aya makuru yose muheje kumva n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Amakuru mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika yacu no musashimikira ku vya Kongo. Abapolisi n'abasirikare ba leta y'ico gihugu barenga 3,000 barabishize hamwe n'abarwanyi ba M23. Abenshi muri aba baturutse mu gisagara ca Bukavu aho bishikirije uwo murwi mu ndwi iheze. M23 yaciye ibarungika mu kigo ca gisirikare kirahitwa Rumangabo ni mu ntara ya Kivu ya ruguru. Ibindi kuri no nkuru no menyesha makuru wacu Jimmy Shukrani bakomera. Umubare munini wabo bapolisi nabafashwe mu ntangiriro z'icyumweru gishize ubwo umutwe wa M23 wafataga umujyi wa Bukavu mu ntara ya Kivu y'Epfo. Aba bageze mu mujyi wa Goma ejo ku cyumweru mu gitondo, dore ko ubwato bwari bubatwaye bwageze ku cyambu gikuru cya Goma ahagana saa 12 n'igice z'igitondo. Bageze kuri iki cyambu bose bambaye imyenda y'igipolisi, gusa nta ntwaro bari bafite, ahubwo buri wese yari ahetse igikapo ubona ko kirimo imyenda. Aba biganjemwe abagabo ubona ko bari mu kigero kiri hagati y'imyaka 28 na 60. Iruhande rwabo harimo abasirikare ba FARDC bagera ku 100 nabo bari muri uyu mubare, bose hamwe bakaba 3,000 ushyizemo n'abandi bari basanzwe bari mu mujyi wa Goma bategereje kujya mu myitozo mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo kibarizwa muri teritwari ya Rucuru mu birometero 50 n'umujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Major Abubakar Ben Kisesa n'umwe muri aba bapolisi bavuganye n'ijwi rya Amerika ku cyambu cya Goma. Twavuganye arimo kurira imodokari, tumubaza uburyo yisanze hano mu mujyi. Njyewe niyemeje kujya ku myitozo kuko batubwira ko abapolisi tugomba kuba hafi y'abaturage. Ubwo rero tugomba kwiga byimazeyo uburyo bwo kubana n'abaturage. Muri M23 twizera impinduka, cyane ko igipolisi cyacu ubona batacyitayeho habe na gato. Icyo dukeneye anaricyo batubwiye nuko hazabaho impinduka bitandukanye n'uburyo twari dusanzwe dukoramo. Ku rundi ruhande, umwe mu basirikare ba FARDC uzwi nka Colonel Kasilido Jacques yabwiye itangazamakuru ko we na bagenzi be bishyize mu maboko ya M23 nta gahato, cyane ko babonaga M23 imaze gufata umujyi wa Bukavu. Akazi tugiye gukora ni ubwitange, twishyize mu maboko ya M23 nta kibazo dufite, kandi nta waduhaze kwinjira muri M23. Iyo uvuga bahunze sinzi icyo baba bikeka, njyewe n'abasirikare banjye ntacyo twikeka, niyo mpamvu tubona ahangaha kandi tuzabikora neza. Ibyo guhembwa n'ibindi ntabwo tubyitayeho, ntacyo nikeka rwose, niyo mpamvu ndahangaha. Nyuma yo ku cyambu gikuru cya Goma, aba bose berekejwe kuri Stade de l'Unité iherereye muri komine ya Karisimbi hafi na Rond-Point Stigo, aho bahasanze abandi basirikare n'abapolisi benshi bafatiwe mu mujyi wa Goma ubwo nawo wigarurirwaga na M23. Bwana Oscar Balinda, umuvugizi wa M23, avuga ko kugeza ubu umubare w'abapolisi n'abasirikare biyunga na AFC M23 ukomeza kugenda wiyongera, cyane ko abangaba ari icyiciro cya kabiri cy'abajyanwa mu myitozo i Rumangabo. Muzi neza ko mbere yuko tuza muri uyu mujyi wa Goma, iminsi 2 mbere yaho twari twatanze umuhamagaro tuvuga ngo umuntu wese ufite intwaro yari mu gisirikare cya leta, yari mu gipolisi, yari wazalendo, bose bashyira intwaro hasi, yuko tudashaka imirwano hagati y'abasivile mu mujyi wa Goma, hatagira umuturage wacu uhutazwa. Rero ubu bariya barakerewe, abambere bagiye Rumangabo, bagiye kuri centre kuri training wing. Aba rero nabo icyiciro cya kabiri nabo bagiyeyo kugira ngo bajye kubona ayo mahugurwa. Nubwo atemeje igihe aba bazamara mu myitozo, uyu yongeraho ko aba bose bazakomeza akazi kabo nk'ibisanzwe, cyane ko bose bakoraga akazi ko kurinda abantu n'ibintu. Biri imbere niho duhuye nabo,
ibibazo byabo kuko nakubwiye aho bagiye ibibazo byabo barabyiga ku giti cye, ariko Kongo ni igihugu gikize, leta ntabwo ishobora gukena bariya bantu, tuzabafata neza azabikemura. Aho bagiye bariga buri muntu n'ubushobozi bwe n'icyifuzo cye, nibarangiza babashyire mu cyiciro kimukwiriye. Kuva aho umutwe wa M23 wigaruriye imijyi ya Goma na Bukavu muri Kivu zombi, icyizere cyo kubaho kw'ibiganiro hagati y'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo M23 na guverinoma ya Kinshasa kigenda kigabanyuka ku ruhande rw'abaturage baturiye uburasirazuba bw'igihugu. Gusa ubwo yari mu nama n'abaminisitiri kuwa gatanu ushize Kinshasa, perezida wa Congo Felix Antoine Tshisekedi yongeye kumvikanisha ko leta yoboye idashobora kugirana ibiganiro n'abagize umutwe wa M23, ahubwo ko we ashaka kuganira na mugenzi w'u Rwanda Paul Kagame, cyane ko amushinja kuba ari gutera inkunga umutwe wa M23, ibintu leta y'u Rwanda yakomeje gutera utwatsi, ahubwo nayo igashinja Kongo kubifatanya n'umutwe wa FDLR urwanya leta y'u Rwanda, ibintu Kongo nayo ihakana. Ibi bikomeje kuba mu gihe Amerika n'imiryango mpuzamahanga idahwema gufatira ibihano bamwe mu bayobozi b'u Rwanda ndetse n'abagize M23, ibashinja kugira uruhare rukomeye mu bibazo by'umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma. Jimmy Shukrani Bakomera, urakoze. Mu gihe rero bamwe mu basirikare ba leta ya Kongo FARDC na polisi b'ico gihugu bishikanye mu minwe ya M23 bareba twawe mu kigo bazohererwamo inyigisho n'uwo murwi, igisirikare ca Kongo FARDC gihamagarira abagitorotse bose gusubira mu bigo vyabo bidatevye. Ibindi kuri no nkuru turabibaza mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma. Ingabo za leta y'icyo gihugu zirahamagarira abatorotse igisirikare kugaruka mu bigo byabo hirya no hino, mu gihe mu mujyi wa Lubero hakomeje kugaragara ibikorwa by'ubusahuzi bikorwa na zimwe muri izo ngabo zihunga intambara ikomeje gukaza umurego mu burasirazuba bw'igihugu. Umutwe w'inyeshyamba za M23 ushyigikiwe n'u Rwanda wigaruriye imijyi ibiri ikomeye mu ntara ebyiri zo mu burasirazuba bw'igihugu, kandi hari icyoba ko imirwano ishobora gukomeza no gukwira mu bindi bice bihegereye. Umuvugizi w'igisirikare cya Kongo Sylvain Ekenge yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abongereza ko mu masaha 72 ashize intambara yakajije umurego hanze y'umujyi wa Lubero mu bice bigana mu majyepfo yawo. Itangazo umuvugizi w'ingabo za leta ya Kongo yasohoye rirasaba abasirikare bahunga intambara gusubira ku mirimo yabo bitarenze amasaha 12 no guhagarika ibikorwa by'ubusahuzi n'ibindi biciye ukubiri n'amategeko. Geoffrey urakoze. Tukivuga ku vya Kongo, Ubwongereza bwateye ivyatsi intambwe umurwi wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Kongo ubandanya gutera mu buseruko bw'ico gihugu, bwongera busaba ko ubusugire n'ubwigenge bwa Kongo vyubahirizwa bitagenze uko impande zitandukanye zerwa n'ikibazo ca Kongo zigafatirwa ibihano. Biciye kuri video yacishije ku rubuga rwe rwa X, umushikiranganje ajeje imigenderanire y'Ubwongereza n'andi makungu David Lammy yagize ati ibiriko bibera mu buseruko bwa Kongo si vyo kwihanganira, hategerezwa kuboneka agahengwe k'intambara. Dusabye ko impande zose zorohereza abashaka guha imfashanyo abazikeneye muri Kongo. Ubwongereza buzoshigikira uwo wese afise ishaka ryo guheza ino ntambara, bufatira ibihano ababandanya kuba imbarutso yayo. Muri ubwo butumwa bwiwe, uwo mutegetsi w'Ubwongereza yasabye kandi ko ibihugu vya Afrika vyokora ibishoboka vyose amahoro akaboneka muri Kongo. Yongera avuga ko yavuganye na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame hamwe n'uwa Kongo Felix Tshisekedi. Ntiyavuze ivyo bavuganye canke ngo atomore uburyo babivuganiye ko. Akamo ko umutegetsi w'Ubwongereza kaje nyuma yaho kwa kabiri w'indwi heze Ubwongereza wicishije ku serukiro Rwanda muri ico gihugu bwarusavye kuvana abasirikare barwo bose bari ku butaka bwa Kongo. Hagati aho, ku nshuro ya mbere kwa gatanu w'indwi heze akanama ka ONU kasheje umutekano kariyamirije katarya umunwa ibikorwa vy'u Rwanda muri Kongo, kavuga ko birimwo ugushigikira umurwi wa M23. Ingingo zemejwe 100% n'ibihugu bigize ako kanama zisaba u Rwanda guhagarika gushigikira M23 no kuvana abasirikare barwo bidatevye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Zisaba kandi M23 kuva mu bice vyose yigaruriye, cane cane Goma ni Bukavu. Inkuru tubazumenyesha makuru wacu Temistocle Mutijima. Abahagarariye ibihugu 15 byose bigize aka kanama nta na kimwe kivuyemo, batoye bemeza umwanzuro w'amagana wivuye inyuma ibitero bikomeje by'inyeshyamba za M23 no gukomeza kwagura ibice zigenzura mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
aka kanama kongeye gushimangira ubusabe bwako ko impande zose zitanga agahenge zigahagarika imirwano bwangu nta mananiza nk'uko byasabwe n'abategetsi b'ibihugu byo mu majyepfo n'ibyo mu burasirazuba bwa Afurika. Uyu mwanzuro wari watanzwe n'Ubufaransa, ambasaderi wabwo muri Loni Nicolas de Rivière akaba yashimiye abagize aka kanama ku muhate wabo mu biganiro byabaye mu cyumweru gishize. Ambasaderi Nicolas de Rivière yagize ati ibi biratanga ubutumwa butomoye, nta gisubizo cya gisirikare ku makimbirane yo mu burasirazuba bwa Kongo. Ibitero bigabwa na M23 ifashijwe n'u Rwanda bigomba guhagarara. Akanama Karoni gashinzwe amahoro n'umutekano kavuga ko kuva mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka ibintu byarushijeho kujya habi mu burasirazuba bwa Kongo, ubwo abarwanyi ba M23 bakomezaga kwagura aho bagenzura mu ntara za Kivu y'Epfo n'iya Ruguru, aho iki kibazo kirimo gutandukira no mu ntara ya Ituri. Aka kanama kati bafashe Goma, umurwa mukuru w'akarere, ndetse n'umujyi wa Bukavu ugwa mu ntege. Abantu babarirwa mu bihumbi barishwe ndetse abandi benshi cyane bavanywe mu byabo, barimo n'abahungiye mu bihugu bituranye nk'u Burundi. Umwanzuro w'aka kanama Karoni wanamaganye wivuye inyuma ibitero byose bigabwa ku basivili no ku bikorwa remezo birimo n'ibya Loni, iby'abaganga n'abakora ibikorwa by'ubutabazi. Wamaganye kandi icwa ry'abakekwa b'ibyaha bataraburana, isambanywa ku gahato n'ihohotera rishingiye ku gitsina, icuruzwa ry'abantu no kwinjiza no gukoresha abana mu ntambara. Akanama Karoni mu mwanzuro wako kasabye impande zose kugira bwangu zikareka abaturage bakagerwaho n'imfashanyo y'ubutabazi nta nkomyi no gusubizaho serivisi z'ibanze nk'iz'ubuvuzi, amazi, amashanyarazi n'itumanaho. Kongeye kandi gushimangira ko gashyigikiye ubutumwa bwa Loni muri Kongo MONUSCO, kanashimangira ko ibitero bigabwa ku ngabo ziri mu butumwa bw'amahoro bigize ibyaha by'intambara. Uyu mwanzuro usohotse ukurikira icyemezo cya Minisiteri y'Imari ya Amerika gishyiraho ibihano kuri Generali wavuye ku rugerero James Kabarebe, umunyamabanga wa leta ushinzwe ubutwererane bw'akarere muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda, kubw'uruhare runini iyi minisiteri yavuze ko agira mu bufasha u Rwanda ruha M23. Usohotse kandi mu gihe M23 ari igenzura ibice byose byegereye imipaka u Rwanda ruhana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, haba mu ntara ya Kivu ya Ruguru ndetse n'iy'Epfo. Uyu mutwe kandi urasatira umujyi wa Uvira wegereye umupaka Kongo ihana n'u Burundi, ibikomeje gutera impungenge ko iyi ntambara yatandukira akarere kose. U Rwanda ruhakana gufasha izi nyeshyamba zivuga ko ziharanira uburenganzira bw'abatutsi n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda, zivuga ko batotezwa bakicwa na leta ya Kinshasa. Ni mu gihe raporo z'imiryango mpuzamahanga irimo na Loni zirushinja kuwuha ibikoresho no kohereza abasirikare kurwana ku ruhande rwawo. Kuri leta ya Kinshasa, intambara M23 ifashwamo n'u Rwanda zigamije ubusahuzi no kwigarurira imitungo kamere ya Kongo. Ibyo ariko M23 n'u Rwanda barabihakana. Temistokle Mutijima urakoze. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo iburira abanyamerika bari mu Burundi no mu Rwanda ibasaba kwirinda gukorera ingendo mu burere buhana imbibe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma aratubwira ibiri mu itangazo rya Amerika. Mu itangazo, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasohoye ku rubuga rwayo yabujije abaturage bayo kujya ahahoze isoko rikuru kuri Chaussée Prince Louis Rwagasore Bujumbura mu rwego rwo kwirinda ibyaha by'urugomo bishobora kuhaba. Ahandi abanyamerika bari mu Burundi babujijwe kujya ni mu Cibitoke, Bubanza no kuri parike ya Kibira. Amerika iravuga ko imvururu zishingiye kuri politike zigishoboka mu Burundi, ikemeza ko hakiri bariyeri za polisi n'iz'abasirikare zishobora kubadindiza mu ngendo. Abapolisi bashobora gusaka mu ngo bashakisha intwaro, kandi imipaka ishobora gufunga nta nteguza. Iryo tangazo riraburira ko ibyaha by'urugomo nko gukubita, kwiba, gutera mu ngo, guturitsa za grenade n'ubujura bukoreshejwe intwaro bishoboka. Ababikora bashobora kwibasira abanyamahanga cyangwa abaturage bakekwa kuba bibitseho amafaranga nk'uko byemezwa n'iryo tangazo. Amerika irasaba abaturage bayo kwirinda gukora ingendo hagati ya saa 12 z'umugoroba na saa 12 za mu gitondo, kandi ikabagira inama ko birinda kwerekeza muri utwo duce tubujijwe kubera itabasha kubacungira umutekano, cyane cyane mu ntara ya Bubanza, Cibitoke, Kibira n'amajyepfo y'intara ya Muramvya. Ambasade ya Amerika mu Rwanda nayo yasohoye itangazo rigaragara ku rubuga rwayo rwa internet ribuza abanyamerika gukorera ingendo mu turere duhana imbibe n'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batabiherewe uruhusa rudasanzwe. Parike y'Ibirunga, Gishwati, ishyamba kimeza rya Mukura, irya Nyungwe ndetse n'ikiyaga cya Kivu biri muri utwo duce. Uretse kwirinda kujya muri utwo turere, iryo tangazo risaba abanyamerika ko baguma baryamiye amajanja, bakirinda kujya ahateraniye abantu benshi. Ribasaba ko basuzuma ingamba zabo bwite z'umutekano, kandi bagashyira hafi impapuro zabo z'inzira.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umwanya n'uw'amakuru y'imikino na sport duhera mu Rwanda. Umubirigi Aldo Taylor niwe yaraye atsinze igice kibanziriza amahiganwa ya Tour du Rwanda. Jean-Claude Munyandinda yadukurikiraniye ino nkuru. Abakinnyi 69 nibo batangiye urugamba rwo guhatanira ikamba ry'iri siganwa mpuzamahanga rizenguruka igihugu ry'uyu mwaka wa 2025. Ejo ku cyumweru abasiganwa batangiriye ku gace k'umusogongero, aho buri wese anyonga yizizira, bakarushanwa gukoresha igihe gitoya gishoboka aribyo bita individual time trial cyangwa course contre la montre individuelle. Isa 5:30 nibwo umukinnyi wa mbere yari akandagije ikirenge cye ku kirenge cy'igare mu muhango ufungura wayobowe na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Urugendo rwari ruteganyijwe nurwo kuzenguruka ibice bitandukanye bituranye na Stade Amahoro i Remera, aribyo Beka Arena, berekeza ku kigo kigenzura ibinyabiziga i Remera, bakajya hahoze ari ishuri rikuru nderabarezi, bagafata ahazwi nko kwa Rwahama, bagakatira ku Kisimenti hafi ya Banki ya Kigali, mbere yuko bagaruka kuri Stade Amahoro i Remera ku murongo usoza. Wahize abandi muri aka gace k'umusogongero ni umubirigi Aldo Taylor ukinira ikipe ya Lotto Development Team. Intera y'ibirometero 3 na metero 400 yayinyanyagiye akoresheje iminota 3 amasegonda 48 n'ibyijana 91. Ku mwanya wa kabiri haje Umufaransa Fabien Dubé wo mu ikipe ya Total Energy, uwa gatatu aba Milan Mainten ukinira Lotto Development Team yo mu Bubiligi. Umunyarwanda waje ku mwanya wa hafi ni Venker Masengesho wa 31. Hagati ye n'uwa mbere hakaba hari umwitangirizwa w'amasegonda 23 n'ibyijana 88. Kuri uyu wa mbere Tour du Rwanda iratangira intera zayo zirambuye zerekeza hirya no hino mu ntara. Isa 5 zuzuye abasiganwa barahaguruka mu Rukomo mu karere ka Gicumbi berekeza i Kayonza. Urugendo rw'ibirometero 157 na metero 800 ari nayo ntera ndende kurusha izindi zose muri Tour du Rwanda y'uyu mwaka. Umukinnyi wa mbere ategerejwe ku murongo usoza mu mujyi wa Kayonza isa 8:40. Umwe mu bakinnyi b'ikipe y'igihugu Team Rwanda Didier Munyaneza asanga hakenewe gukoresha ubwenge bwinshi kugira ngo abakinnyi b'Abanyarwanda bashobore kwitwara neza muri iyi ntera y'Urukomo Kayonza. Etape y'ejo ni etape koko bishoboka inyongetse, urumva hari igihe usanga n'abakinnyi bataramenyerana, bagifitanye ubwoba, utaramenya ngo niye ekipe ikomeye, niye ekipe ishobora gufata control. Ni etape ibinasaba kwitondera kuba maso, ariko ku ruhande rwanjye ngomba gufungura amaso kuko ni etape ishobora no kumbera nziza uko mbitekereza. Munyaneza aboneraho gusaba abafana b'Abanyarwanda kurushaho gushyigikira amakipe yabo. Ekipe nationale icyo nasaba Abanyarwanda ni ugukomeza kuyishyigikira kuko ni yabo, ni ekipe nziza, dushize hamwe twese turaharanira kugira ngo turebe ko twagira ibyishimo duhereza Abanyarwanda. Intego ya mbere ni ukora ko twatwara etape ariko tutibagiye no gutwara Tour kuko birashoboka. Amakipe 15 niyo arimo guhatana. Ubundi hari hategerejwe amakipe 17 ariko abiri muri yo yanze kwitabira isiganwa ku munota wa nyuma. Ayo makipe abiri atarashoboye kuza muri Tour du Rwanda mu buryo butunguranye ni ikipe y'igihugu ya Angola n'ikipe ya Sudal Quick Step yo mu Bubiligi. Jean-Claude Munyandinda, Ijwi rya Amerika i Kigali. Jean-Claude Munyandinda urakoze. Mu Burundi naho mu mpera zino ndwi dutanguye niho ihiganwa rya basketball rizotangura. Imigwi 12 nizo kwitabira iryo higanwa. Abakurikiranira na hafi basketball mu Burundi babona ko nuno mwaka imirwi y'Urunani na Dinamo ariyo ifise amahirwe yo gutwara igikombe. Inkuru tubazumenyesha makuru wacu mu Rwanda, Desire Hatungimana. Kwa gatandatu w'ino ndwi dutanguye abakunzi ba basketball bazongera guhurira ku bibuga birabira urukino bakunda cyane mu gisagara ca Bujumbura. Imigwi 12 zitabira iryo higanwa iri mu myiteguro ya nyuma. Mu mugwi wa Dinamo usanzwe uhatanira ibikombe buri mwaka biteguye guhangana gushika batwaye igikombe. Joris Ndumutima amenyereza Dinamo yabwijwe rya Amerika kwicababuje gutwara igikombe umwaka uheze biteguye kugikosora. Turiko turagerageza twitegura tukora ibishobotse dufatiye ku bitakunze mu mwaka uheze, turabe aho twokosora kugira dushobore gushika ku kintu twiyemeje imbere yuko saison itangura. Ntibizokoroha mugabo niho basket iryoheye. Mu mugwi w'Urunani bakuye Bujeje Homis, umukinyi umwe mu beza Burundi bufise muri kino gihe mu mugwi wa Dinamo, aje yiyongera ku banyamahanga baguze basanzwe bamenyera ihiganwa ry'u Burundi. Abahinga muri urwo rukino bakabona ko uwo mugwi ushobora kwiyongera igikombe c'uno mwaka. Hakizimana Elvis amenyereza uwo mugwi ati mu Runani buri mwaka intumbero n'igikombe. Hariho aho twari dukeneye kuranforsa cyane ni kuri poste 3. Rero iyo poste 3 twashoboye kuronka Romis na Dikong yagarutse mu byari bikenewe cyane. Ivyo byari birimo yuko tumugarukana Dikong. Kuri poste amenere Brian yaragiye turaronka
uwundi mukinyi avuye muri Senegal yitwa Pape Malick Thiam, nawe nyene profile yo twabonye ikenewe, umukinyi muremure ashobora kuorganiza jeu. Rero dufatiye kuri ivyo novuga yuko abo bakinyi twaronse n'abakinyi baje batwongereza inguvu, hama baje buzuza aho twari dukeneye. Umwe mu bahinga b'urwo rukino yabwijwe rya Amerika ko biteze ihiganwa rikomeye. Regis Bayihaye amenyesha ko kubona imigwi iva ku 10 ikaba 12 bizotuma haba guhangana bikomeye, ariko akabona ko Dinamo n'Urunani azo zihabwa amahirwe yo gutwara igikombe. Abakunzi ba basketball y'u Burundi bo kwitega ihiganwa zo barikomeye ku mpande zose, na cyane cyane ko imigwi mikuru uravye ku rutonde bwo mu mwaka uheze ukuntu yarushanijwe, yose iyo migwi yari yubatse cyane cyane yuka ku bakinyi b'Abarundi bakomeye, yongera ishiramwo n'abanyamahanga nk'uko byari bisanzwe bimenyereye, mugabo ku rugero atari nk'ubwo twari tumenyereye. Aho naho ndavuga ni Urunani na Dinamo zagerageje kwikomeza n'abakinyi beza b'Abarundi bahari. Rero turabona ko hazoguma iryo hangana entre Urunani na Dinamo nk'uko vyamye. Muri uno mwaka abakinyi b'abanyamahanga ntibazorenga 5-12 bakoreshwa mu rukino, ni mu gihe mu higanwa ry'u Burundi atamubare ntarengwa wahora. Umugwi wese kandi utegetswe kuba mu bakinyi 12 ufisemwo nibura umwe afise imyaka iri musi ya 21. Imigwi izogera mu nkino za kamarampaka izoba yemerewe kongeramwo abandi bakinyi b'abanyamahanga 2. Ku bwa Elvis Hakizimana, kugabanya igitigiri c'abanyamahanga ishobora gufasha abana b'Abarundi igihe batokwijajara ngo babone ko bagiye kuza barakina batabanje kubikorera. Bashobora kugabanya iyo nombre y'abanyamahanga, ugasanga Abarundi nabo nyene baca bagabanya akariro kubera babona umengo ibibanza vyabo biri yakini. Ico kintu nama mbona ngaha kenshi gihari, hari udashaka kwirenga sinzi ko nabwo kwisopasa kugira ngo ugire uje kuri yindi niveau, uduze niveau yawe ukamenga ivyo ufise birakwiye. Benshi bagomba muri zone de confort, irya rero irica umuntu iragusubiza hasi, ntigushikana kure, ntiguteza imbere. Mugabo bunye haje undi muntu mugwanira poste uzi gutegerezwa gukora kugira ngo uje kuri niveau yiwe canke umusumbe. Iryo higanwa ry'uno mwaka rizugura igerekezo rya mbere ry'ukwezi kwa 3 n'urukino ruzohuza Urunani na Aigle Noir ruzobera kuri Entente Sportive mu gisagara ca Bujumbura. Desire Tungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu kirundi no mu Kinyarwanda. No ngaha rero duce tugarukiriza amakuru yacu ya mbere ya kino gitondo. Kuri mikono mu yiga bw'ivyuma mari kumwe na Diane nini nahazwe. Ku izina rya bagenzi banje mu nkundire ndabipfurize igitondo ciza n'indwi nziza. Ahanje turongera mu bindi biganiro biri imbere. Mvuko ngusabira Tsenga nsabimana kukuzuza amahoro, ahora temba nk'uruzi, ineza ikomeho irenge n'urubyaro, ikugira isoko y'umugisha, kuba hafi n'abakure kandi iminsi mibi nizagutere kuva ku mwami, uzakomere wibuke ko ari ugenga byose, n'igihe inzozi zabaye impamo uhenza uwakekaga, uramenye ntuzimike izindi mana, wibagirwe uhoraho, uko niko ngusabira, intege nke zizagusanga ukaba wateshuka, ndagusabira kuzambikwa imbaraga, ntuzibagirwe umusaraba, mana ntuzareke kwijwi ryawe riceceka, uzahora umwibutsa